aha aye mubona aha iyi ni isuka yimba. isuka yimba iyi no kuvuga aha aha turiko turamanura aha turamanura aha iriko iramanuka mu kuzimu. aha aha turashobora gukoresha amatara iyo amatara ahari turashaka kwimba dukoresheje mote. Twagiye kubona amazi muri no misi harabonekana ikena ry'amazi bituma rero twiyumvira cane cane mu makartie aboneka ko atamazi ya Regideso ariko arahashika. Turavuga tuti nkuko Imana yaduhaye ubwenge kandi ubwenge dutegerezwa kubukoresha cane cane mu gufasha abene gihugu. Urabona ko ikena ry'amazi rifise ingaruka nyinshi. Iyo habuze amazi novuga ko ubuzima burahagarara. Tuvuga tuti reka ubumenyi dufise tubuzane mu gihugu cacu catwibarutse. Nico gituma ubona turiko turabikora. Turiko turabikora cane cane ahantu Regideso usanga itarashikana umugambi w'amazi. Aho twimba amametero menshi cane tuja mu kuzimu gushika aho dutora amazi meza, hanyuma tukayaduza cane cane abene gihugu bakaca baronka amazi meza kugira ngo tumenye ko twashikiriye amazi. Isi irafise ubwoko bw'amasi. Hariho isi dushikako tukabona ko twashikiriye amazi meza. Turabanza tugashikira ivu risanzwe niryo ryiri ubona riri ngaho tangura irabura. Turashikira ibumba, twongera tugashikira ibintu bimeze nk'urushanga, ibi bishaka gusa na jaune. Hama tugashikira umucanga muto muto. Uyu mucanga muto muto uyu ntidushobora kuwutora kwa amazi kuko aya mazi donc amazi abakirimo fer. Bonjour mesdames et messieurs, le fond de Abuja Flavor. This is Irebe Media, the one of the best channel for this industry Abuja Flavor. Chakenya makuru chama kibazanira bishama vuga muri industry Abuja Flavor. Nkuko tuma tubikora reka tuze dukengurikira Imana. Thank you God for everything done for us in the name of Jesus Christ. Bien sûr que oui. Ndakora ati rero kuri mugiko na Beni behind camera ni CK Professional. Kinyamakuru naco ni Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice bine novuga mu kiya cimbo hamwe n'ijana n'ibice bibiri novuga mu ntara zose zigize igihugu cyacu ciza cyo Burundi. Ndakora ati rero kuri uyu munsi bibaza ko ndi kumwe nandi kumwe n'umuhinga. Ndakora ati turi muri wa rugamba nyene rwo kwirukana uvuga na babandi nyene basanzwe bafise ivyo bikorera kugira ngo abikorera twabwira ngo biteze imbere bateze imbere igihugu cabibarutse. Ndi kumwe n'umuntu bita Pasteur asanzwe akorana uvuga igikorwa cyo kwimba amazi ayakura mu kuzimu novuga akaza asa neza bitarinze guca muri Regideso na cyane cyane kugira ngo abene gihugu baronke amazi na cyane cyane mu kwirinda za ngwara zige zitandukanye. Murabizi neza yuko amazi ava novuga ingwara ziva ku suku rike mu ikena ry'amazi harimo za inbox za korera n'izindi. Wewe yavuze ati rero muri no ikena ry'amazi rimaze imisi rigibonekeza novuga ngaha novuga mu gisagara ca Bujumbura. Reka je nkuru no mugambi nimbe amazi ava mu kuzimu kugira ngo abene gihugu babashe kuronka amazi ameze neza. Amahoro Pastor. Amahoro neza. Biraza neza. Ego. Bihajye nyine izina ni Pastor nyene. Amazina y'ukuri nitwa Ndayishimiye Juvenal. Ego ariko mu bikorwa nsanzwe nkora iryo zina rya Pasteur ririmo. Nsanzwe ndongo ishengero yitwa ubushobozi bw'amasengesho. Imana ishimwe cyane ko uno munsi tuguma dukore n'umukozi w'Imana kabisa. Ego Pasteur kumbere reka je ndakwite Ndayishimiye. Ego Murundi mugenzanje ati rero usanzwe ukora iki mu bisanzwe mu buzima bwa misi yose turetse ibikorwa byo gukorera Imana? Musanzwe ubuzima bwa misi yose nize ibyo kubaka. Sanzwe ndi umwubatsi. Ego usanzwe uri umwubatsi ariko kuri uyu munsi twagusanze mu bindi bikorwa bitandukanye n'ivy'umwubatsi kubera iki? No kubera ko ibi bikorwa mwansanzemwo maze kubona ikibazo kiguma kibonekeza cy'ikena ry'amazi. Bivanye naho narabaye mu bihugu narabaye mu gihugu c'Ubugande, ndaba mu gihugu ca Sudani. Hanyuma hariho ubumenyi nakuye muri ivyo bihugu
aho nagiye kubona amazi bashobora kuyaronka avuye mu kuzimu, narafashe umwanya munininya wo kuvyiga kugira ngo nanje nzobitware mu gihugu canje canyibarutse. Rero aha mudusanze twariko turarondera aya mazi kandi tumaze kuyakora ahatari hake, tumaze kuyakora ahantu henshi. Ni ukuvuga kugira ngo twiyumvire iki gikorwa cyo kurondera amazi avuye mu kuzimu, twagiye kubona amazi muri no misi harabonekana ikena ry'amazi. Bituma rero twiyumvira cane cane mu makartie aboneka ko atamazi ya Regideso ariko arahashika. Turavuga tuti nkuko Imana yaduhaye ubwenge, kandi ubwenge dutegerezwa kubukoresha cane cane mu gufasha abene gihugu. Urabona ko ikena ry'amazi rifise ingaruka nyinshi. Iyo habuze amazi novuga ko ubuzima burahagarara. Bisigura ngo amazi adahari hari ingwara nyinshi zibonekeza nka za kolera, ingwara ziva ku mwanda, izo zica zibonekana cyane. Rero twaciye tuvuga tuti reka ubumenyi dufise tubuzane mu gihugu cacu catwibarutse. Nico gituma ubona turiko turabikora. Turiko turabikora cane cane ahantu Regideso usanga itarashikana umugambi w'amazi. Aho twimba amametero menshi cane tuja mu kuzimu gushika aho dutora amazi meza, hanyuma tukayaduza cane cane abene gihugu bakaca baronka amazi meza, bakaca bagwanya za ngwara ziva kw'isuku rike cyane gose. Ego nuvuga mu majambo mato urabidusiguriye neza, turavyumvise neza. Nuvuga ihangiro canke nuvuga objectif nuvuga yawe kugira ngo ugire ico gikorwa ciza. Ego tujere mu indani rero, kumbure umuntu yaca yifuza kubira ati mbega kugira ngo utangure kubikora vyaje kuri ivyo bintu nyene canke hari ikindi cyumviro naco nyene coza giherekeza canke c'uburyo naco nyene mu kwihakazi canke no gufasha abandi? Mu bisanzwe iki gikorwa kiragutse cyane gose. Igihe twoza kuronka abadutera intege, dufise ihangiro yuko dushobora gukora amazi tudafise intumbero yo kuvuga ngo amazi aboneke gusa, ariko dufise n'intumbero yo guha akazi n'abene gihugu. Kuko aya mazi kugira ngo aboneke hariho abo dufashanya mu kugira ngo tuyakore. Siritu nk'abana bamaze amashure ugasanga ntibaronka akazi, abo twagiye turaganira hama turakrea association kugira ngo dushobore kurondera ico dukora tutarinze kwiyumvira cyane ku bijanye n'akazi ka leta. Uko akazi ka leta ariko turavye twese turashobora kutabaho neza, ariko ivyo dushoboye turakwiye kuvyerekana, kandi iyo tumaze kuvyerekana ivyo biradufasha, kandi hamwe n'Imana tuzoshika kure cyane gose. Ni ikintu kumbure unyishuye nari nkeneye ko kumbure abantu twese tuvyumvireho. Ati rero mwagize ishira hamwe kugira ngo mukore iryo novuga mukore novuga uwo mugambi wo kwimba amazi muyakuye mu kuzimu. Mwavuze ati sino bikora je nyene, reka nshinga ishiramwe dufashanya n'abandi kumbure baheje amashure ariko batariko baronka ubuzi. Kumbure je ndagutera intege ati courage cyane, uwo mugambi mwihaye niwo kandi mubandanyiriza aho nyene kugira ngo bize bigere kure n'abandi kumbure bavyumva neza baze bifatikanye namwe. Ego nikibazo cyarifuza ati mbega bikorwa gute, mbega kugira amazi ave mu kuzimu bigenda gute, mukoresha ibintu bimeze gute, biba bimeze gute? Kugira ngo amazi ave mu kuzimu ibiba vyoroshe, ariko hariho ibikoresho dusanzwe dukoresha. Ivyo navyo kugira ngo umugambi ukomere twabanje gufata umwanya wo kwiga no kubikora. Ivyo bikoresho rero nibaza ko vyosaba ko tubibereka, kuko kubisigura biba bigoye cyane, kuko ni ama etape menshi kugira ngo amazi aboneke. Ego tugishika nga twabonye umenga abanyagihugu bariko baravoma amazi, mbega bimeze gute, murabarihisha biba bimeze gute? N'ubu turabona bariko baravoma ayo mazi, ntituriko turabarihisha. Muriko murabarihisha? Oya, ntituriko turabarihisha. Ayo mazi
bariko baravoma muri ya ntumbero nyene yo kugira ngo tugwanye isuku rike riturutse kwibura ry'amazi. Ego timbega aya mazi ko tubabonye umenga azari menshi, bega ntakama bimera gute, aguma ameze uko nyene, ni muyugara bigenda gute? Ayo mazi ntakama kuko ayo mazi twebwe tuzana tuyakura kure cyane, abavuye mu masoko y'iyi misozi yacu nyene iri mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi. Ko nukuri aha dufise ubutunzi bwishi cyane, Imana yaraduhezagiye cyane. Ikibazo nuko tudashobora kumenya ubutunzi dufise ubwo ari bwo, sino ubutunzi buri mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi ni bwishi cyane kabisa. Ayo mazi rero ntakama. Ego anakamati rero bigenda gute, mubikora gute mbega kugira ngo ave mu kuzimu, mukoresha iki, murayapoma gute, bigenda gute, nta muti muyashiramo, bigenda gute? Aho oye turagira ibintu vy'amafiltrage. Iyo tumaze gupfunga turashirayo amatiyo amanuka ku mametero tuba twatoye, hanyuma duhejeje turugara ayo matiyo. Hama mugabe imbere yuko twugara amatiyo hariyo pompe turungikayo kugira ngo iduze ayo mazi. Hanyuma turabanza tukamena amazi ya mbere azari mabi, hanyuma tugashika kuri etape yaho turonka amazi meza. Rero ico gihe amazi ya mbere turayashiramo umuti kugira ngo twice ama microbe, hanyuma ibisigaye amazi aza aba ari meza cyane kugira ngo abantu babone ko ivyo dukora kuba ari ukuri, na twebwe turayavoma tukayanywa kugira ngo abanyagihugu babone neza ko amazi dutanga ari meza. Nivyo turavyumva neza cyane, birumvikana. Ati rero mbega ko tuzi neza yuko ikina kintu na kimwe kitabura intambamya, amazi nta ntambamya afise? Uvuze intambamya ingaruka canke bigashika ugasanga ngomba bayashire ku muti, bisaba ko musubiriza ivyuma, bimera gute? Mu bisanzwe amazi iyo haheze imyaka itari mike, dufate nk'imyaka 2 canke 3, turakurayo pompe tukayoza canke se tukagira entretien kugira ngo amazi asubire kubandanya akora neza. Umva iyo pompe mushirayo muishira hari indani mu kuzimu, imanuka kure cyane ku mametero tuba twatoye kuri ayo mazi. Kuma ayo mazi umva amametero avana ahariho hose canke amametero tuyatora sero naho twimvye nko ngaha anye turi aha ni mu Maramvya. Ego nko mu Maramvya turi ahantu henshi mumaze kwimba muyafatira ku mazi ku metero zingahe? Aha mu Maramvya ahantu henshi tumaze kwimba ni hagati ya 25 na 30 metres. 25 metres na 30 metres. Ico gikorwa ni kirekire gose. Novuga nk'ahari, novuga mu gisagara nko mu Kanyosha canke ahandi hose bica bigenda gute naho nyene? Turafise aho turiko turayakora mu Kanyosha, ahantu bita mu Busoro. Tumaze kumanuka imetero 40 ntiturayatora, ariko turabandanya kuko amazi ariho. Ego. None ni kibazo umuntu wari wese acayibaza ati mbega ayo mazi mwimba ava mu kuzimu ni hose mu gihugu canke ni ngaho mu Maramvya ngaho novuga mu kiyaya c'Imbo gusa, Bujumbura, Kanyosha hehe novuga hariya za Jabe bwiza hehe gusa? Igihugu cacu c'u Burundi ahantu hose kirafise amazi. Ego tuyimba ahantu hariho hose. Ego. Aha aye mubona iyi ni isuka yimba. Isuka yimba. Iyi no kuvuga aha turiko turamanura, turamanura aha irikira manuka mu kuzimu. Aha turashobora gukoresha amatara. Iyo amatara ahari turashaka kwimba dukoresheje moteur, ariko aha kubera ko kenshi dukunda kugira akabazo k'amatara, tuca tugira manuel. Aho oye turiko turimba, aho turiko turimba, isuka ibifise ibintu
bimeze nk'amababa. Donc novuga ko tuba turiko turagira donc ni forage, donc ni turiko turafora ko turimba. Rero aha aye yo duhejeje bino tuca tugira ikintu bita filtrage. Donc tuca tumanurayo tuca tumanurayo filtre. Hanyuma iyo filtre ikiduza ubucafu. Ubucafu buba buvuye kuri ibi tuba turiko turimba. Reka baduze urabe. Hanyuma muko murimba kugira ngo mwimbe muronke y'amazi mwamwifuza. Yego. Nero ko tubona iyi tiyo kumenga ihava iba ngufu. Cyo bigenda gute? Iyi tiyo turashobora itibe turashobora kuyunga. Turashobora kuyunga amatibe. Urabona ko atari gushikira amazi kwe. Turashobora kuyunga. Tukashirako amatibe arenga 5 ukayongereza ko izindi tibe. Yego turafise aho ntituba dufise isuka imwe. Aha dukuyeyo iyi suka iyi ca dukoresha iyi nayo. Iyi ica igenda kwagura hariya epfo mwashikiriye. Kubera ko ngaha hari isi y'umucanga. Iyi iragura kugira ngo tubanze dushiremo itiyo nini iza gusegura umusozi kugira ngo umucanga ntuze urasubira hariya. Iyo tiyo tubanza gushirayo iragenda igasegura umusozi kugira ngo isi ntigume ibomoka. Ni kibazo kumbure umuntu aca yibaza ati mbega iyi systeme ya manuel muyikoresha ahantu hari umusenyi gusa canke mu gihe atamuyaga nkuba mu mufisi? Iyo umuyaga nkuba udahari ca dukoresha manuel. Iyo umuyaga nkuba hari no guca bigenda gute? Turafise imoteri ducomeka kuri iyi tube hama ikazungurusha nyene yonyene. Yonyene muyifasha gusa kuduza gusa. None mubimenya gute ko rero mwashikiriye amazi meza? Kugira ngo tumenye ko twashikiriye amazi, isi irafise ubwoko bw'amasi. Hariho isi dushikako tukabona ko twashikiriye amazi meza. Ngaha aye amasi agenda arahinduka bivanye naho tugeze. Ndibaza ko uri kuraraba urabona ko aha aye turabanza tugashikira ivu risanzwe. Niryo giri ubona riri ngaha tangura irabura. Turashikira ibumba. Twongera tugashikira ibintu bimeze nk'urushanga. Ibi bishaka gusa na jaune. Hama tugashikira umucanga muto muto. Uyu mucanga muto muto uyu ntidushobora kuwutora kwa amazi kuko aya mazi donc amazi abakirimo fer. Fer bisigura kuvuga haba harimwo utuntu donc dushobora kugira amazi acafura. Dushobora guteza n'ikibazo ku magara y'umuntu. Turabandanya tukamanuka. Aha mukanya turahava dushikira umucanga ufise intete zinini. Ndibaza ko urabona ko ziratandukanye ni umenga ubu n'ubuyi. Ndibaza urabibona. Biraboneka biratandukanye cyane. Hanyuma n'iyi si turayirengana. Hama tukamanuka ca dusubira gushikira iyindi si ifise umucanga munini. Munini kabisa urutete runini. Hama rero iyo turenganye iyo si iyindi si dushikira tuca dusubira kubona iyindi si ifise forme y'ibumba nyene. Iyo si kenshi tukunda gusanga igumye cyane. Rero iyo si yo tuyirenganye ca dushikira isi y'amazi ava y'amasoko yo mu kuzimu ava mu misozi. Aho niho tuca tubona ko twatoye amazi meza. Kandi si ivyo gusa
iyo tumaze gutora ayo mazi amazi acagira inguvu nyinshi cyane acaduga cyane turabibona ego ndavyumva neza cyane kumbure umuntu yicaye yose mbega ibi ni mu Burundi gusa canke si ibihugu vya byose bikaba bifise amazi yo mu kuzimu mu bindi bihugu iri terambere novuga ko biramaze gushika kure aho nko mu bihugu by'Ubugande usanga aya mazi bashobora kuyakoresha cyane nko mu maizine akoresha amazi menshi bigafasha cyane nko mu gihe habaye ikibazo cyo gukama amazi ya Regideso hanyuma bakaca bikora kuri ayo mazi aba yavuye mu kuzimu kuko aya mazi ntiyigera kama umva ni ibihugu byose birafise isoko rero arabise amasoko aca mu kuzimu mu bisanzwe ibihugu byose birasa amazi birafise amasoko ariko uretse ko amazi atari ku rugero rumwe ariko twebwe igihugu cyacu cy'u Burundi gifise amazi meza cyane parakorewa n'ivyo bindi bihugu yego umva ako niko kabijya rero gatandukanye nawo umva abo nabanye bafise amasoko aca mu kuzimu muga twebwe nga dufise turarifise mugabo twebwe ni meza cyane paraporo twebwe dufise amazi meza cyane ivyo bihugu nakubwiye ko nabibayemwo ariko amazi yaho naho boyahingura ashobora kugira akanovera nk'amazi yacu kuna bameze yego kabisa eko watubaratse rero umuhejeje ngaha dufata amazi muratoye bice bigenda gute hejuru muhagira gute muhagira ibombo mwashira ikonteri bigenda gute no kuvuga duhejeje kwimba tuca tumanuramo amatiyo aya en plastique abara amatiyo afise inguvu ntabwo abara amatiyo asanzwe iyi tiyo ni datandukanye na za zindi tumenyereye biratandukanye cyane bayita tiyo de pression nko kuri iyi mwakoresheje metero zingahe iyi aha turafise mu ma 24 metre kugira ngo mushikire amazi meza ajya twazwe turanywa hajya yego rero tumaze ariko murayikrepina donc tukayiha turayiha utujwe duto cyane kugira ngo dufiltre amazi neza hama tumaze gushiramo iyi tiyo tuca dufata umucanga tuba twateguye wabigenewe umucanga ari umucanga wagenewe kuri ibi bintu byo kwimba amazi ava mu kuzimu ego uwo mucanga nawo umeze gute uvahe umucanga twebwe nyene turaja kurondera turafise inzuzi uvamo kandi uwo mucanga turabanza tukawuyungurura kugira ngo uvemwo ubucafu bwose hanyuma tuca tumanura tuwukikuza iyi tiyo kugira ngo amazi azova mu musozi aze kurongwa nayo n'uwo mucanga umva uwo mucanga niwo ugira uyungurura ry'amazi yego hanyuma kacaca muri twa dutoboro duto tuba twakoze ku tiyo kugira ngo ace yinjira filtre rero muyishiramo ryari rya filtre watweretse no kuvuga iyo bariko barabona rya filtre tuyishiramo tutarashiramo izitiyo kugira ngo tubanze dukuremo ubucafu bwose turabanza bijya bintu tuba twimvye biba vyavurugitse ibyondo n'ibiki turabanza tukabiduza dukoresheje iyo filtre mukoresheje iyo filtre mukabiduza amazi yose ameze nabi yose mukayakura yose tukabikurayo hanyuma rero mugaca tusha dushira yayo amatiyo kabisa hanyuma rero tugeze ngaha tumaze kugera ngaha ko mbona iki gipira nabi bigenda gute mu bikero gute kugira ngo gushikaho tuyibona unuvuga muri sense ya zazi ni ngo ni bombo ivamwe amazi aha iyi tiyo iramanuka iragenda igashika ku moteur ku pompe kuri za metero 20 na yego hanyuma urabona ko haba hari kurutsinga rw'umuyaga nkuba gato pasteur umuyaga nkuba gute n'amazi bihura gute hariho amapompe yabigenewe kandi yagenewe icyo gikorwa nyene ku buryo umuyaga nkuba n'amazi bihuye atakibazo nta ngorane bigaca muri iyo pompe nta ngorane na nimwe nta ngorane nimwe kandi niyo pompe nayo nyene irafise filtre
ego ati rero ugacukubitamwe rero iyi tiyo hanyuma mugaca mushiramwo nikura gute mubidusigurira gute iyi pompe ibisanzwe ifise ikamba yitwarayo umuyaga nkuba. Iyi kamba rero iramanuka gushika kuri za 20 combien metres. Ego. Aha umuntu yo kugurura ngaha yobona insinga ikinye n'ikibimanuka byose hari. Ego. Dendi toma pasteur. Dendi toba kabisa. Ndashaka kugurura kwereka. Aha ubona iyi. Aha ubona iyi uyu mugozi aha tugira gutya kugira ngo iyi kamba ntimanuke. Hariho amametero, hariho espace dusiga hasi kuko ipompe ntikora ko hasi. Hariho espace dusiga kugira ngo nk'utuntu tw'uducafu bashoboye guca nko muri iyo filtre byanga ipompe ntidutore. Aha rero iyi kamba iyi mubona iramanuka n'iri kuri pompe. Yaba n'iyitiyo byose bimanuka bigwa biramanuka byose. Destination finale ni kuri pompe. Ego. Niyi iyi kamba tubona ego. Destination finale iri ku pompe. None iyi kamba ifasha iki? Iyi kamba ifasha kugira ngo ipompe ntirenge yama metero cyangwa se yama za dimension kugira ngo igume kuri hahandi kugira ngo naho habudu cafu ipompe ntitwinjire muri pompe. Ego. Okay. Ibikorwa rero mubigirira entretien chaque 2 ans mu myaka 2. Ego. Ibi byose murabikurayo. Turabikurayo hama pompe tukayiraba. None mubikuyeyo numva ko ubucafu buca busubirayo kandi. Oya. Turiko turabikurayo nta kintu na kimwe cyotuma hajayo ubucafu kuko turakwega izikamba bikadugana byose. None murize mubikurayo burya amazi niyo caduga bigaca usanga amazi mkuye pompe amazi agaca duga agaca gira ikibazo ngahantu bwakuzura hose. Oya. Kutumva ko mwa yacinze. Amazi ntashobora kuduga kuko amazi arafite dimension adashobora kurenga. Kugira ngo agumaza nuko amwe aba yasohotse. Kabisa kweli numva ko ari giharuro mwarakufise kweli. Big up Sarah basuri pasteur igere kweli nari guhaye nanje. Ego. Ati rero ibi inye kumbure niba atari banga nk'umuntu wari we wese urumva rero yo bikora ku muhana wiwe. Mubimukorera mubimufasha. Ibi twashobora kubimufasha. Ego. Nko muri no kena ry'amazi rimaze imisi gikora ribonekeza ibinyi birashobora kudufasha nuvuga mu mihana kuba bishoboye byoshobora gufasha kuko urabona ko amazi aza mu bintu vya mbere umuntu akenera ngo zacu. Ego. Anya harafise yija direct muri kura canke harafise ahantu ico? Oya, iyi ntigenda direct muri kura. Iyi irafise control box. Ego ndakabonye. Aka karafise na sous forme novuga ni interrupteur watsa ukazimya. Aha ukufite ngaho amazi acazima hari. Ego. Kimya turara. Aha anyura bugari amazi arakanda kandi bice bihora kweri. Ego. Aha wakije hanyuma bigaca bigenda gutumva kagakorana n'umuyaga nkuba. Ego. Gakoresha amakiro yatangana gute nigatwa umuyaga nkuba mwinshi? Oya. Ibaza urabibona. Iyi izanana na pompe kuko nicyo yagenewe. Iyi ifasha mu gukontrola umuriro kugira ngo pompe ntishobore kugira ikibazo mu gihe umuriro waje utameze neza. Urakotse nico kibazo nagomba ndakubaza ati mbega ko tuzi ko ivyuma bidasezeranye. Umuriro ubaye mwinshi bigenda gute kugira ngo mu protege pompe ntigire ikibazo ntishe kuko n'icyuma gishobora nkuba. Nico gituma ubona umuriro uca muri iyi control box kugira ngo amatara mu gihe aje nabi iyi irakinga irakontrola kugira ngo ntihagendeyo umuriro atari mwiza. Ku muntu afise groupe naho ku muntu afise groupe birakunda kuko donc groupe ikora nka kujya nyene ku muyaga nkuba. Nico gituma aka kariho
bana ko groupe irashaka kurungika umuriro ikarungika mwinshi na mukeya yego niba bimeze gutya aka rero nico gakora gafasha kugira ngo umuriro ka ukontrole kugira ngo donc ka stabilize neza. Okay past twabonye ko ari tiyo kujya mbega ajya bice bigenda gute kugira ngo basi uhashira ibombo ko je muntu menga haracha bimenga biracari manuel ma menga biracari gifundi aha tugira ngo mugira muhakati kugira ngo dukate igitiyo kugira ngo tuca twubaka tugira ngo twubake aha aye twubakire aka kantu nukuvuga igitiyo turashiraho kude kugira ngo tuze kuyicisha aha kugira ngo ice ku ruhome turiko turategekanya gushira tanki installation mugomba kugira kugira ngo amazi ave muri tanki yinjira ave mu kuzimu yinjira muri tanki hanyuma aho tuzoba dushaka mu gihe wajimije pompe koresha amazi avuye muri tanki. Ni kibazo je nca nibaza ko tuzi neza yuko amazi ko abafise nuzenya izinuzenya zazo ugaruka ukugurura burya nivyo kunda basi ko vyoguma kujya nyene hanyuma mukaza mu rugara mugurura kujya nyene bisanzwe ku buryo canke mu bamushaka kugira ngo nimukoreshe umuyaga ngo bamwishi nubwo mukoresha umuyaga ngo batashe muko murabukoresha mu bisanzwe iyi ni nka stock y'amazi mu gihe tuba dushaka ko tutaguma tuzimya twatsa kugira ngo umuntu yatse mu gihe bikenewe kuko umaze mushize kuvuga ya control box kuko umaze kugira stock y'amazi angana na 2000 litres nk'iki gipima 2000 litres ego urashobora kuyakoresha umunsi wose hanyuma ukaza kwatsa ushiramwe ayandi kabisa basta je numva umenga twavuganye byinshi ndayishimiye twavuganye byinshi cyane kabisa je nibaza yuko ivyo mwari mushaka kumenya kubijanye n'amazi asanzwe ava mu kuzimu mwavyumvise yuko bitoroshe kabisa ariko nimba atari banga go ugeranije bwo babura uburyo butwara amafaranga ngana gute nimba ubona ko ari byo uvugira ngahe kugira abantu bavyumve byo bari sawa ariko umva ko bidakenewe ko bokurondera naho nyene nta kibazo n'uburenganzira bw'iwawe nimba atari banga mu bisanzwe igituma tutashaka kuvuga ngo gutwara uburyo bungana uko amasi ameze amasi aratandukanye ariho nk'osaba ku musozi hariya nko muri rirare gaca bisaba yuko mwimba cyane uburyo buba bunini paraporo yonga hano uvuga mu kiyaya yego ugereranije nko ngaha mu kiyaya wowe uburyo ugereranije ukaraba iryo ni banga ry'akazi ahubwo abo babipfuza nko kumenya byinshi bo barondera gute bo bakura gute turafise adresse cyane cyane adresse nziza ni nimero ya telefone telefone yacu ni 79 8 04 8 nimero iroroshe cyane yego hama novuga nta biro mufise ko muri umuntu wifuza kubabona amasuku yandi abasanga aho mukorera aho dusanze dukorera ni mu Gahahe ahantu adresse ikwiye ubajije kwa Gashatsi adresse dufise ni dufatanije urupango no kwa Gashatsi aho dusanze dukorera munashitse kwa Gashatsi abashitsi wanyu abashitse aho musanzwe mukorera abashitse kubiri wanyu murakoze cyane nuvuga ndayishimiye murakoze kumbure nuvuga twayaze byinshi batubariye byinshi nuvuga mu ijambo rimwe kugira ngo abantu bumve neza yuko ibi bintu bakwiye kubikora bavimbe neza yuko mu iterambere ry'igihugu atamazi abonetse nta terambere ryoboneka rero kandi Regidezo urumva neza yuko ntirikirashika hose ego barashobora kuzobishika ku myaka iri imbere ariko kugira ngo twiruke na yambona kazuza 2040 2060 ibintu nk'ibi by'abanuvuga mushinga naye ndashimira uko rakora birakenewe ko vyoba birakora mu gihe Regidezo to biriko rakora nuvuga ivyo bindi yategezwe gukora ati mbega ni giki nuvuga rero utumire rero abarundi kugira ngo bumve uyu mugambi wa utahure ico no tumirira abarundi musanzwe Regidezo turavye irikiragerageza ariko hariho amakartie itabirashikamo canke se
kumbure haba hakibonekeza ico kibazo c'amazi. Rero no tumirira abarundi ko uyu mugambi bashobora kuwijukira kuko birafasha cyane. Birafasha mu gihe amazi adahari ubuzima burononekara ku magara yacu, ku magara. Ego haca habonekana n'isuku rike mu miryango yacu. Ariko twebwe byinshi birahombera. Twebwe uburyo turiko turakoramwo turakora nyene nk'abantu batarashika kure. Icyo musaba rero, icyo dusaba nk'ubu turose abadufata mu mugongo, hama bakaza tukaja hamwe tugakora iki gikorwa, vyoba vyiza cane cane ku iterambere ry'igihugu, cane cane na bene gihugu. Nico kintu ciza mbona twoba dukoze, kuko igihugu kirakeneye abantu berekana ico bashoboye. Twebwe turashobora kwerekana ico dushoboye mu bijanye n'ubuhinga, ariko hariho n'abandi bashobora kwerekana ico bashoboye mu bijanye n'uburyo. Abo rero turabakeneye cyane gose. Nico gituma twifuza yuko nimba hobonekana abashaka kwifatikanya natwe. Nico gituma twatanze ijya adresse. Imiryango iruguruye kuri bose kabisa. Ego murakoze cyane kumbure novuga Pasteur Ndayishimiye. Ego ndabashimire namwe ko muradukurikirana. Kumbure mwabonye yuko abarundi turi ku murindi udasanzwe w'iterambere. Byari naraberetse novuga abajene bariko barakora ibintu byinshi by'ubuhinga kabisa. Uyu no munsi nawe urabona novuga uyu mushinga na ibyo ariko arakora ni ibintu by'ubuhinga. Nivyo nabari ati turi mu rugamba rwo kwerekana ico umurundi wese ashoboye, ico uburundi dushoboye. Ni imyaka myinshi twabayeho twumva ngo ibihugu ibindi birateye imbere, ngo ibintu byinshi cyane. Kumbere kuntu twari tuzi ko no ngaha mu Burundi tubishoboye, twari tuzi ko no ngaha mu Burundi byoshoboka. Rero novuga Ndayishimiye icyo basaba nuko mwoza mukifadikanyana nawe, imiryango iruguruye, muze kumbure iyi projet muyikuze binini ya cyane, kumbure umuzigo novuga Regideso ifise twiruhurire, sivyo none? Ego cyane. Ego nakora ati rero union fait la force, twese tugiye hamwe biragira iki, irashoboka. Tuzosubira naho gutaha. Wari kumwe na Beni kuri micro, behind the camera CK Professional. Ikinyamakuru ni Irebe Media, Irebe FM 91 n'ibice bine novuga mu kiya cimbo hamwe n'ijana n'ibice bibiri mu ntara zose zigize igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi. Naho gutaha tugire bye bye.